Mbega woba ufise ukwizera kwinshi. Shalom shalom. Uno munsi tugomba tuyage ijambo rivuga ngo mbega woba ufise ukwizera kwinshi. Mbega jewe noba mfise ukwizera kwinshi. Canke wewe woba ufise ukwizera kwinshi. Ukwizera kwinshi ni iki? Ukwizera kwinshi. Turasubira tukasimbira ku murongo wa 45 gushika kuri 47. Naho haratubwira hati Amena. Dawidi ni icumu n'agakobero, ariko jewe nje kukugwanya mu izina ry'Uhoraho nyene ingabo, Imana y'ingabo z'Abisirayeli wacokoye. Uwo munsi Uhoraho arakugabuye mu maboko yanje, ngira nkwice nguce izosi, kandi imivyimba y'ingabo zawe z'Abafilisitiya ngira ndazigaburire ibisiga byo mu kirere n'ibikoko byo mw'ishamba, kugira ngo isi yose imenye yuko mu Bisirayeli hari Imana, kandi rikoraniro ryose rimenye yuko Imana idakirisha inkota canke icumu, kuko intambara ari y'Uhoraho, kandi ari we agira abagabure mu maboko yacu. Amen. Aha Dawidi yarafise ukwizera kudasanzwe, yarafise ukwizera kwinshi, yarabona yuko ico kintu cananiye ingabo z'umwami zose hariho ugishoboye. Uhoraho yashira imbere izina ry'Uhoraho, yashira imbere Uhoraho, kuko yarazi neza yuko ibikorwa nk'ivyo, hari ibikorwa wewe bidasaba yuko urinda kugenda, hari ibikorwa bidasaba yuko wewe uhaguruka, ariko hahaguruka Imana gusa. Hari ibintu bidasaba yuko wewe uvuga, ariko winumira Imana yonyene ikavuga. Hari ibintu bidasaba yuko wewe urinda kubijamo, ariko Imana yonyene ikabigendamwo kubwawe. Birasaba rero yuko ubanza ukayiha icyo kibanza kugira ngo igukorere. Dawidi yabanje guha ikibanza Imana, abwira abo bantu, arashinga intahe, aravuga ati Imana yandokoye muri ibi bintu, mu nzara z'intambwe n'izidubu, niyo Mana igiye kurokora Abisirayeli, igiye kubakiza agacokogo k'umufilisitiya w'intakebwa. Uhoraho rero biragusaba yuko ushira izina ry'Imana imbere, ushira icubahiro c'Imana imbere, kugira ngo Imana ishobore guhaguruka yikorere. Imana uyihaye ikibanza iragukorera, ariko uyimye ikibanza irihagararira, irimenya, kuko Imana yacu ngo kirazira nta na rimwe izokwigera yemera gutora ko icubahiro cayo kija hanze. Imana yiha icubahiro, hamuyireka ikore. Wizere ko ivyo yavuze ari ukuri, wizere ko ijambo ryayo ritabesha, wizere ko ivyo ikora ari bitangaza, wizere ko ivyayo birenze ivyiyumviro by'abana b'abantu. Muri ico gihe Imana uzoba uyihaye ikibanza, ndetse nayo izoheza igukorera. Je ndizera ntakekeranya yuko hariho ubundi buzima Imana yantegekanirije butaraboneka, ariko buhari, kandi ubwo buzima ndabwakiriye, kandi ndabwakira, kuko ndiko ndabuvuga ndazi neza buranzako. Ukwizera kugira werekane ko wizera, nukuvuga ko ivyo bintu uvyemera, nukuvuga ijambo ry'Imana riravuga ngo ndizera, nico gituma mvuga. Ntushobora kuvuga ivyo utizera, oya, ntibaze bakubesha. Ntushobora kuvuga ivyo utizera, uvuga ivyo wizera. Hariho n'umuntu iyo hageze ko avuga ikintu yumva arugobwe ukagumayo, muri ico gihe utizera ntushobora kuvuga. Je nama niha akarorero, kenshi birakunda kungora kwiyumvira mu gifaransa. Rero hari igihe byanka ko mvuga kare, bikanka ko mvuga, kubera iki? Sinizera yuko ico gifaransa kiriho. Bisigura yuko iyo nza kuba nifise ukwizera yuko ico gifaransa ndagifise, no kivuga. Bisigura rero yuko ikintu cyose ucizera urakivuga. Utakivuze bisigura ko ivyo bintu utabuvyizera. Hariho kubwira ngo je navyo novuga, no kuvuga ivyo utavuga navyo wizera. Ivyo utemera kuvuga navyo wizera. Niko kimeze. Niyo formule, nukuvuga kwizera, nukuvuga vuga ivyo wavuze bisigura ko uvyizera.
kuko utavuze ko uri umutunzi ni ukuvuga yuko ntiwizera ko uri umutunzi. Utavuze ko uri umuntu afise amagara meza bisigura ko utizera ko ufise amagara meza. Ayo magara meza nyene aca yihungira aca agenda, kuko ntishobora kuza ahatemegwa. Erega ikintu cose kirahabwa ikaze, kimaze guhabwa ikaze kigaheza kikaza kikicara wawe. None ushaka amagara meza kandi udashobora no kuyavuga? Wumvise n'umusonga uca uvuga ngo ndagwaye, ngo ndaremvye, ngo ngomba mpfe ngirene. Umaze kuvuga ibyo wonye uca ugenda aho nyene. Bisigura ati ugwaye ukagumurira kupfuye uca upfa. Bisigura yuko ico ushaka urakivuga kandi ico wizera urakivuga. Wizera ko ufise amagara meza, vuga ayo magara meza. Hariho uza akaca kubwira ati ngo kwa muganga ngo bambwiye ngo yuko ngo sigaje iminsi mikeyi ngo kugira ngo mpfe. Sa muganga ni watuma ubaho, muganga ni watuma upfa? Hoya suko. Ico ukora akubwiye yuko usigaje iminsi mike, okay, ukavyemera ugaca ubivuga nawe, bisigura yuko ucupfa, kuko uba wamaze kwemera ivyo muganga yakubwiye. Uba wavyemeye. Ariko mu gihe muganga akubwiye ati wowe ufise ikibazo iki n'iki n'iki, urapfuye, nawe ugaca umubwira ati sinzopfa nzobaho kugira ngo namamaze ishimwe ry'Imana, hama ugasubira ugaca uvuga ati mu mishishago yiwe niho nakiza ingwara. Si jewe ntuma mba muzima, si jewe ntuma ngira amagara meza, ariko nuko hariho barondeye amagara meza kuri jewe. Ngo yarakubiswe harashishagurwa kugira ngo jewe nshobore kugira amagara meza. None gashaho muganga ni waguha amagara meza? Ntibikunda. Nukuvuga ukamara kwemera ivyo yakubwiye uca ugenda. Ariko nutavyemera ukemera ico Imana yavuze ku buzima bwawe, urabaho. Abantu bibaza ko ari ibintu nyene bisanzwe. No, si bisanzwe. Ivyo wemeranya navyo nivyo bikubako, kuko nivyo uba wizeye. Imana irakureka, kuko Imana irasubira kandi ikavuga ati ngo nzobakorera ivyo nzokumva mwivugira. Nuwavuga ati ndapfuye uca ugenda, ukavuga ati nzobaho uca ubaho, ukavuga ati meze neza uca umera neza, ukavuga ati fise amahoro fise amahoro. Hari umuntu ashobora kuza akakubwira ati urabona uko kuntu umeze, ibintu ibi n'ibi, ngo ego uko kuntu umeze wewe uko nuko ubona, ariko jewe siko mbona. Je simbona ko meze uko, kuko nzi neza ko hariho ukundi kuntu umeze kudasa n'ukuri kurambona muri uno mwanya. Rero jewe mfise amagara meza, ayo ndayavuga kuko ndayizera. Mfise ubugingo budashira, ubwo ndabuvuga kuko ndabwizera. Mfise amahoro, ayo ndayavuga kuko ndayizera. Mfise umunezero, uwo ndawuvuga kuko ndawizera. Si jewe ndavyiha, ariko ni Imana ibimpa. Ndi umutunzi. Hariho benshi bakunda kumva mvuga ngo ndi umutunzi, nk'utari bwankurikirane agaca avuga ngo bigenda gute umuntu adeklara ubutunzi kandi tutarabona agendesha ibiguruka. Kuko ubutunzi mbona ni ubutunzi buri imbere, ni ubutunzi buri mu buryo bw'impwemu, atari ubutunzi buboneka mu buryo bw'umubiri. Mfise ubutunzi kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo kuba ndi umutunzi nuko mba mfise ibintu bitatu. Ikintu ca mbere nuko mba mfise isoko y'ibintu. Isoko y'ibintu naho ni Imana, ari we Yesu Kristo. Niwe soko ya vyose, niwe tukurako vyose, kuko ngo vyose vyaremwe nawe, ngo nta na kimwe kitaremwe nawe. Ibi vyose ubonesha amaso vyaremwe nawe. Niwe yaremye ibintu vyose ushobora kubona, vyose birengana ku munsi imbere y'amaso yawe. Shaka uhumirize, nakijya ubona wahumirije niwe yakiremye. Bisigura rero yuko wizeye isoko, ico ni cambere. Uwo nibwo butunzi bwa mbere. Ikigira kabiri, kuba wizera yuko uri umutunzi kubera yuko ufise abantu. Sindabona umuntu ambwira ngo ari iribanga
nushake witwa imfuvyi. Je maze guhura n'imfuvyi nyinshi, niyo mfuvyi bifise uwireze, ibifise umuntu yayitoye basi, ibifise umuntu ayiri hafi. Hariho abahora bavuga ngo ndagapfuvyi. Sa uragapfuvyi, ino sinzima yose uragapfuvyi, nta wundi muntu numwe hari ashobora kukumviriza basi. Erega ngo se Imana niyo se w'imfuvyi, bisigura yuko nubwo abantu batoba bari hafi yawe, Imana iraheze ikaba papa wawe, iraheze ikaba mama wawe, iraheze ikaba byose. Imfuvyi no kuvuga uba ufise abantu. Kuba ufise abantu ico nikigira kabiri. No kuvuga aho onye ubutunze gose. Raba ku ruhande rwawe, ufise umugore, ufise abana, ufise papa, ufise mama, naho wovuga ati hari habo udafise ntaco, mugabo mu gatondo uravyuka ukabona urahagatiwe, urafise abantu witayeho, urafise abantu ukorera, urafise abantu unezerererwa iyo babonye, ubwo n'ubutunzi. Kandi umaze kuba waratahuye yuko kuba ufise abantu bakwitayeho, bagukunda, ico n'ubutunzi budasanzwe. Ica gatatu nuko uba ufise ibintu. Hari abantu babona ibintu bakibaza ko kugira ibintu ari kugira ivyo abandi badafise. Oya, ufise ivy'iwawe kandi biragukwiye. Ufise ibintu by'iwawe kandi biragukwiye. Ibyo bintu byawe ufise nibyo nyene biby'iwawe. Banza ushime ivyo ufise imbere yuko uraba ivya mugenza wawe, kuko ivya mugenza wawe nabivuze ni vya mugenza wawe nyene. Kandi wewe ntushobora kubaho kubw'uburyo bwa mugenza wawe. Oya, wowe ubaho kubw'uburyo bwawe, kuko umuntu wese afise ivyiwe, kandi ivyo vyiwe nivyo bimwanditseko, kandi nivyo bimuzako. Hama mugabo rero urafise ivyo bintu, emera ivyo bintu ko bifise. Basi ufise intebe, urashobora kwicara, ntiwicara hasi ku kirago. Basi namba wicara ku kirago ufise ikirago. Basi namba basi uvuga ati jewe nta safuriya mfise, mugura afise urujo basi utekamo. Ico ni ikintu. None mu Kirundi nitwize yuko ikintu ari ikintu ushobora gukoresha gukoza ko n'amaboko. Ikintu ni ikintu ushobora gufatisha amaboko. No kuvuga nk'ubu jewe ndafashe ku ntebe. Iyi ntebe ni ikintu. Akabati ni ikintu. Televiziyo ni ikintu. Harura rero muri ivyo bintu byose ushobora gufatisha intoki mu gihe uri muzima. Urabe yuko atakintu ufise. Burya ugiye muri garderobe nta kintu ufise. Burya ugiye mu vyo ukoresha ku munsi nta kintu ufise. Icambere ikibabaje nuko abantu bashaka umurengera w'abandi batabanje kuraba ivyo bafise. Banza ushime ivyo ufise, hamuheze umenye neza yuko ivyo ufise ari byo bikugira umutunzi. Uri umutunzi kuko ufise ivyo bintu. Hari udafise ivyo wonye wewe witwa kufise. Muga kandi nawe nyene ushobora gusanga yizera ko ari umutunzi kubera yuko nawe afise bikeyi paraporo y'ivyo by'uwawe. Ariko wowe uri gumushaka ivyo by'uwundi. Ivyo by'uwundi si ivy'iwawe. Izere ko uri umutunzi kubera ko ufise ibintu mu kiganza cyawe kandi ubifise, ugacugira n'abantu bagukikuje, hama ugacugira n'isoko ry'ibintu ari ryo Kristo. Rero ico ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye cyane kuko kwizera biratuma umuntu ashobora guhaguruka akavuga, kandi ukavuga ukongera ukavuga, kuko uba wizera ko ivyo uvuga bihari kandi bitegerezwa kukuzako. Murakoze cyane, mwarahezagiwe. Shalom.